turi kumwe n'abatwagiranye, turi kumwe n'abagwizatunga. Ubwa mbere mwese mu cyubahiro ciwe yiyumve aha turi mu muryango, none tugira amahoro. Saba amahoro, bumwe, iterambere n'umutekano w'igihugu cyacu. Mfise akanyamuneza ku izina ry'abo twagendanye ryo kubona turi kumwe namwe mwebwe abarundi mukorera mu bihugu vyo hanze. Akanyamuneza kadasanzwe kuko aha ni mu muryango. Turanezerewe rero, tunezerejwe mwigoye. Turazi yuko ubuzima bamwe butoroshe, mugabo kubona mwigoye mugahagarika ibikorwa mwari murimo hanyuma mukaza kutwakira ni ikimenyetso bidasanzwe yuko mwiyumvamwo igihugu cyabavyaye. Rero turahimbawe cyane, nagira sabe iyo Mana yashoboye kuduhuza tuyikomera amashyi tuyikengurukira cyane. Duhuye kuko twari twaje mu bikorwa ngaha muri iki gihugu cya Amerika. Twari twaje mu nama isanzwe ihuza ibihugu byose byo ku isi, aho igihugu cyose kiba kije kwereka amakungu ibyo muriko murakora, ndetse nawe ukahumvira n'ibyo abandi bariko barakora, kugira ngo mwumve namwe icyo mwokora ku buryo dushika mu migambi isi yose iba yiyemeje. Twebwe rero ntitwazanywe n'ibyo gusa, kuko twaje dufise n'intumbero yo guhura n'abandi bo mu bindi bihugu, cyane cyane abanyamerika b'abagwizatunga, kugira ngo tubahamagarire kuzana imitahe yabo mu Burundi, kuko igihugu cy'Uburundi igihugu gifise kazoza. Turanezerewe ko abarundi ubu tumaze kwibona, tukabona icyo turi kandi tukabona n'iyo tuja. Igihe naza ngaha kwari nko kumenga no kwigishanya, mugabo ubu ndamaze gutahura neza, ndabona ko abarundi turi ku rundi rwego. Ubu muraza muri benshi mu gihe cy'akaruhuko, mu kiruhuko twakiriye abarundi benshi cyane, kandi twaramaranye iminsi ibiri turiko turaganira turabe icyo twakora kugira igihugu cyacu gitera imbere. Ubu abarundi bose nta n'umwe atazi cyane, kuko burya ikosa rya mbere dukora no kutamenya icyo turi, cyane tukacirengagiza tukibona. Utazi icyo uri ntushobora kumenya n'icyo ushobora gukora. None rero turahimbawe kuko abarundi turamaze kumenya icyo turi, turazi ingorane twagize muri kahise, turazi igihe twazisohotsemo, tukamenya n'aho tugeze. Rero Uburundi buri mu rugendo rugana ku iterambere ryacu ry'igihugu cyacu. Twaciye muri byinshi, turasohoka mu magume, turubaka, turasubira turiyubaka. Hajya gusanura ibyasambutse, hasambutse ibintu, hasambuka n'imitima y'abarundi, kuko twari tumeze nk'abahahamutse. Ariko buke buke turiyubaka, turatangura, turabona yuko twese turi abarundi, tutakiri b'abahutu n'abatutsi n'abatwa. Ico kintu cari gikomeye, kuko nta n'umwe yiyumvira ko twoshikaho twiyumva nk'abarundi. We niwabuzi ko uri umuhutu, ubwo buhutu bwawe gumya, ntawe ubukwatse. Hari ubututsi bugumye, ntawe ubukwatse. Niwabuzi ko uburya, nabuzi ko bugufitiye akamaro, uratwara. Mugabo umurundi, twebwe ikintu dukeneye ni umurundi. Kuko nakuba mbaza nti none ko je munyita se barundi, mukaba namwe mwiyita abahutu n'abatutsi n'abatwa, bisende.
abarundi ntangura kubarondera ndababura nsanga abarundi twari twiyize. Ubu rero abarundi nababonye gisa akanyamuneza cyane, kuko umunsi nabona abarundi niho nabonye dutanguye twese kubona inzira tujamo. N'ikimenyamenya twasanze uburundi butunze ari twebwe twasamaye. Uburundi ntagiye uzosubira kuvuga ko ari igihugu gikennye. None ufise umutahe urashobora kuvuga ko ukena gute ufise umutahe? Ahubwo hageze kukoresha uwo mutahe. Mugabo uwo mwanya wo kumenya ko dufise umutahe ntawo twari dufise, twari twarawutaye. Ubu turabona igihugu cyacu ko ari itunga ridasanzwe ku isi yose. Mbere nimurabe aho Burundi buteretse, murabe ingene bumeze, ubwo bwonyene ni itunga. Je murabwira abantu bose n'abanyamahanga, ndababwira ko Uburundi ni wa murima wa Edeni winyegeje ahantu urinyegeza. Kubera iki? Mwese mwibuke